Turaramukije kandi turahaye ikaze mwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye. Turi kuwa gatandatu kw'igenekerezo rya 22 kwezi kwa gatatu 2025. Makuru tubazaniye aravuga mu gisata ca politike imbere mu gihugu c'u Burundi. Nuze gucikwa. Hari byinshi biriko biraba cane, tugiye kubagezaho biriko birabera muri Etat Major kwa Prime Niyongabo. Tubabwire kandi biriko birabera mu mugambwe CNDD-FDD wa Reveriyano Ndikuriyo muri leta ya Gervais Ndirakobuca, ndetse iva bose bakaba barongowe na Varisito Ndayishimiye. Muri iyi minsi avuga ko umwaka uheze utari woroshe kuriwe. Nuciko rero hari ibyo twabatunganirije. Reka rero imbere yuko tubitangura tubaramutse mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mbere mu gihugu c'u Burundi, mwe muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mu gice c'ubuseruko, c'ubumanuko, c'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abari ku migabane ya kure nka Amerika, ubwo ni mu buraruko n'ubumanuko, muri Aziya, Australia hamwe n'Uburaya, mwese turabakengurukiye cane mwe mudahwema gukurikira ivyo tubagezeho. Reka dutangurane n'aka kantu kanditswe na Pacifique Nahazwe ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Yanditse agira ati ubutegetsi bwa President Ndayishimiye bwoba bwaratswe gutembagazwa muri Gitugutu 2024. Mu butumwa yatanze ku Imana uheze ku igenekerezo ya 16 kwezi kwa gatatu mu ishengero Église Vision de Jésus Christ rirongowe na Isidore Mbayahaga, President Ndayishimiye yatangaje ko yabaye mu ntambara idasanzwe muri Ruheshi na Mukakaro 2024, acatangaza ko ubutegetsi bwe bwari kuvaho muri Gitugutu 2024. Ntiyatoma iyo ntambara yabayemwo, ntiyavuze nabo bayigwanye n'uwari kumutembagaza. Ndayishimiye akavuga ko yaganiwe n'Imana. Hano twakwibuka ko mu gikorane yakoze Nyabihanga muri Ruheshi 2024, President Ndayishimiye naho yari yatangaje ko muri leta yiwe hariho umutegetsi akomeye cyane yari ko arakora igitoro ntikiboneke. Yavuga ko uwo mutegetsi yagiye mu mahanga kubuza abazana ibitoro, yavuga ko n'igihe kibonetse Dar es Salaam umutegetsi yarungitse ubutumwa bubuza gupakurura ico gitoro. Ndayishimiye yavuze ko uwo mutegetsi ashaka ko haduka imyerekano yo gukora ubutegetsi kubera ibura ry'igitoro. President Ndayishimiye ntiyigeze avuga uwo muntu akomeye muri leta yiwe ashaka kumutembagaza akoresheje ibura ry'igitoro. Iyo nkuru tuheraheza rero nkuko vyanditswe na Pacifique Nahazwe. Yanditse agira ati kugeza ubu ico tuzi nuko hariho kutumvikana gukomeye hagati ya General Evariste Ndayishimiye na General Gervais Ndirakobuca ku kibazo c'igitoro. Imbere y'inama nshingamateka umushingiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazenda kugarika ntiyatinya kuvuga ko batomubaza ibijanye n'ibitoro. Vyarumvikana ko yavuga ko ico kibazo kitomuraba, ko bomenya uwo baja kukibaza. Hano hari n'amakuru akomeye rero tuzona basangiza, niko Pacifique Nahazwe yanditse. Akaba yaheraheje agira ati none iyi ntambara President Ndayishimiye avuga ko yagwanye yoba ari yo nyene canke hariho iyindi ntambara? Uwo yari kumutembagaza muri Gitugutu 2024 yoba ari wa mutegetsi akomeye muri leta yiwe canke n'uwundi? Iyo umukuru w'igihugu yavuze ikibazo gihambaye cyo gutembagaza ubutegetsi ngo ntakwiye kubivuga mu gifungo, ngarakwiye gutomora neza ivyo ariko aravuga, ahandi ho ngo byo hava bifatwa nk'irementanya rirondera ko abanyagihugu bamugirira impuhwe gusa akabibagiza ivyo atariko arakora neza. Muri iyi minsi rero nta myidogo myinshi y'abenegihugu iri kwirumvikana bivanye n'amajambo zunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi Varisito Ndayishimiye ariko yibasira igihugu c'u Rwanda. Haribazwa rero muri aba batatu tugiye kubabwira wari wateguye gutembagaza President Varisito Ndayishimiye. Harimo Reveriyano Ndikuriyo, harimo General Prime Niyongabo, harimo Gervais Ndirakobuca. Umuntu avuga ko afitaniye imigenderanire mibi n'umukuru w'igihugu muri kino gihe ni Lieutenant General Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere. Twabibabwiye rero kubirabana n'igitoro, ariko kandi tukababwira ko ikigoye kwemera nuko yo kubahuka kubikora ku mugaragara akoresheje izina ryiwe. Amasoko yacu yose yibaza ko Ndirakobuca tukubahuka kwikwegera gutyo. Amasoko yegereye President Ndayishimiye akaba avuga ko umukuru w'igihugu keka rwose ko Gervais Ndirakobuca ari imigambi mibi arimwo gafatikanije na Reveriyano Ndikuriyo, aho imbere yuko Reveriyano Ndikuriyo agwara ingwara ikomeye cane baboneka bari kumwe mu bice bitandukanye bigize igihugu, ndetse banasura n'amashengero agiye atandukanye. Uyo banamukeka wari n'amanama akora mu kinyagiro bugorovye akagenda yiyoberanije akiyunguruza muri kamyoneti imwe gusa ari kumwe n'abapolisi bamucungera. Hari abandi bategetsi bo hejuru cane rero bakekwa ko nabo nyene biyoberanya bagiye muri izo nama
za Gervasi Ndirakobuca. Haribazwa rero niba atari rimentanya rirondera Gervais Ndirakobuca kuko kuva umushikiranganje wa mbere avugiye mu nama nshingamateka atanyisha afise ku kibazo c'igitoro begereye President Ndayishimiye barashavuye cane, ndetse twarababwiye ko n'imigambi yo guhagarika Gervais Ndirakobuca yari yafashwe mu iperereza mu gihe yari guhirahira agatangaza ko atanze imihoho. Birashoboka ko ubu naho abo ku ruhande rwa President Ndayishimiye bo bagira bate kuri Ndirakobuca ibijanye n'ibura ry'igitoro hamwe no gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye. Ku rundi ruhande rero hakibazwa niba ari General Prime Niyongabo yari yateguye gutembagaza umukuru w'igihugu, kuko kuva mu ntango za 2023 ni kenshi byavuzwe ko General Prime Niyongabo ashobora kubogozwa mu mabanga yo kurongora igisirikare cy'u Burundi. N'amazina y'umusubirizo wa General Niyongabo yaravuzwe cyane. Amasoko yacu yariyemeje ko hariho abasirikare bakuru bahuze muri CNDD-FDD basabye President Ndayishimiye gukura General Prime Niyongabo. Amasoko akavuga ko n'umukuru w'iperereza yoba yaratanze raporo zibiri zisaba ikurwa rya General Prime Niyongabo. Niyo masoko yaravugana na Prime Niyongabo rero ikavuga ko General Niyongabo yagezaho aremerwa akiyumvira gusaba umukuru w'igihugu ko yomuhindura amabanga, ariko ubu ngubu aracaye arimwo. None General Prime Niyongabo yoba ari wageze aho yumvira kudeta akandikira abazana igitoro ko bobireka. Amasoko yegereye President Ndayishimiye rero yakaba avuga ko atari General Niyongabo yakoze ico kintu, kuko amasoko yacu yose avuga ko intambara iri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yatumye Ndayishimiye na Prime Niyongabo basubira kwegerana. Muri kino gihe Varisito Ndayishimiye arizigiye ko muri kino gihe yofashwa na Prime Niyongabo akamukingira abogerageza kumutembagaza. Akibazwa kandi ku rundi ruhande rwa Reveriyano Ndikuriyo niba ari we ashaka gutembagaza umukuru w'igihugu. Reka navyo tubabwira uko vyifashe. Kuva Reveriyano Ndikuriyo ahabwa kurongora CNDD-FDD ni kenshi yerekanye ko atagendera mu kwa k'umukuru w'igihugu. Ni kenshi rero yagize inyifato n'imvugo zisa no gupinga President Ndayishimiye kugeza aho hatangura urukurukuru ko Ndayishimiye afise umugambi wo guhindura umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD tarahize kiringo. Ndikuriyo rero akaba afatwa nk'uri ku isonga ry'abitwa ko bagenera bwiragi rya Petero Nkurunziza, kuko kuva mu mpera z'umwaka 2023 Reveriyano Ndikuriyo yarahinduye n'inyifato akaba asigaye yaboneka nk'uwahevye gupinga umukuru w'igihugu. Ariko kandi impaka nyinshi zikaba zaravyutse mu ntanguro z'uyu mwaka 2025 aho Reveriyano Ndikuriyo yoba yarafashwe n'indwara giturumbuka, ndetse yanamugejeje i Dubai yagiye kwivuza. Bivugwa ko rero ari ishano yoba yarahawe n'abegereye Varisito Ndayishimiye canke Varisito Ndayishimiye ubwiwe ngari we yararongoye ico gikorwa cyo kumuhitana, kuko n'ubundi ngo Reveriyano Ndikuriyo ngo abashaka ubutegetsi bwa President Varisito Ndayishimiye. Ibihuha rero vya kudeta biba byinshi cane mu matwi y'abanyagihugu, ariko bamwe bakavuga ko President Ndayishimiye yoba atorohewe, ndetse nk'uko ngabandanya abikora imisi yose ngiyo yimanze kudeta ahubwo ngabageramiwe cyane, kuko muranibuka ko hari igihe yigeze kuja muri Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu manama. Benshi bakaba bari bamenye amakuru ko yagira atembagazwe kuri RTNB canke radio na televiziyo by'igihugu. Akaba hari harungitswe n'ingabo zikomeye cyane, ndetse n'umujenama wa President Varisito Ndayishimiye akaba yaramubwiye ko yoca muri Tanzania aho kugwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura, aho muri Tanzania ngo yari kuzanwa n'imodoka kabirizo zari kumurerura zikamushikana i Bujumbura bivanye no mupango wa kudeta wari wapanzwe. President Ndayishimiye arakwiye no gutomora neza ivyo ariko aravuga bijaye n'abategura kugumara abanyagihugu be n'uwo mutegetsi yabujije igitoro kiza mu ntumbero ya kudeta. Hari imvugo y'ibifyoti yakoreshejwe Nyabihanga n'umupastori yabonetse ko yatanze ubutumwa bwoba bwari bwateguriwe ahantu. Iyo mvugo rero yubukeje igihe pastori Mbayahaga yavuga igifyoti mu bihe vy'ikurwa rya General Bunyoni ntaco bimaze kurinda rero kwambika nibara mu bategetsi bo hejuru, kuko mukuru w'igihugu asanzwe afise n'ububasha bwo guhindura leta aho abishakiye hose. Igifungo rero no gutegana imyereka mu bategetsi ni bihere Barundi ngo bakeneye inyishu ku bibazo bibahanze, ntibakeneye n'ibitito n'amarimentanya. President Ndayishimiye rero mu mwaka uheze niho yahanuye abakiri bato kwirinda gutembagaza ubutegetsi, kuko ingendo yo gutembagaza ubutegetsi yaragarutse muri Afurika, ariko ngo ariko irakorwa n'abakiri bato mu mwaka uheze. Kayibutsa ko abashaka gutegetsi boza barindira amatora bakitoza. Akaba yarahanuye kandi amareta gukomeza ibiganiro mu bibazo biteje ingorane mu gihugu. Ivyo yabivuze kandi mu gihe hari havuzwe n'ubundi ayo makuru
yo ukumutembagaza. Ariko naho Perezida Ndayishimiye yibaza ko urwaruka ari rwo rutembagaza ubutegetsi, General Abdurrahmane Chiani aherutse gutembagaza muri Niger arusha imyaka General Ndayishimiye. General Bunyoni yarafunzwe yagirizwa ko nawe yariko arategura gutembagaza ubu butegetsi bwa Ndayishimiye afise imyaka 52. Ico twemeranya na Perezida Ndayishimiye nuko kwirinda gutembagaza ubutegetsi vyoca mu kwemera kuganira ibibazo biri mu gihugu. Ariko iyo mpanuro naho ayivuga wenyene ntayerekwa gukenderiza abarundi baheze hanze, abanyapolitike baharanira agateka kazina muntu, abamenyesha amakuru y'abaciriye impanza zo guhera mu munyororo batanaburanye. Ibyabo rero leta yiwe yarabenyaze ku nguvu, n'amaradiyo n'amashirahamwe haranira agateka kazina muntu aheze hanze, n'intwaro yiwe ikaba imaze no kunyuruza indiri z'abarundi, kandi niyo babimweretse ntiyemera amatohoza. Indiri z'abarundi barafungiye ubusa, abandi baraheza iminyororo bakaguma bafunzwe, urwego rw'ubutungane ngo rukaba rwarapfuye. Higanwa rya politike avuga rirugaye, ngo uravye nk'ivyo CNL iriko irakorerwa nta kamaramaza, ivyo Agathon Rwasa ariko arakorerwa nta kamaramaza. Myidogo mu gihugu ni myinshi ifatiye ku murengera w'amakori uri gutuma ibiciro biduga. Umuryango w'umukuru w'igihugu rero ukaba widogerwa ko usesagura amakori y'abarundi ku myambaro izimvye cane y'umupfasoni n'umukuru w'igihugu, hasigaye yambarira inyabura ya z'imiliyoni 20 ku munsi. N'ingendo za buri mwanya aho umupfasoni n'umukuru w'igihugu asigaye ajana hanze n'umuryango we wose mu makori y'abanyagihugu. Ibintu rero bigumye gutya, Perezida Ndayishimiye azatangare hadutse n'ababona ko atakindi gisigaye atari ukumukura, kandi n'ubutegetsi bwose butembagazwa n'abizigirwa b'umukuru w'igihugu. Burya n'abandi harimo bamwambutsa Bangira Icenge, Charles Ndizeye, Michel Micombero, Jean Baptiste Bagaza hamwe n'abandi bakuwe n'ababegereye. Kenshi rero abatwara bacunga abo bita abansi, kumba bateye ubwoba ari barya nyene bicaranye. Impanuro ya nyuma rero duhereza Perezida Ndayishimiye nuko yokumvira izo mpanuro nyene nawe ubwiwe anahejeje no gutanga mu ndwi iheze, nkuko rero yagiye arabitangaza. Intambara nyinshi rero za politike ziba ziriko zirarwana hagati y'abategetsi. Yandi makuru rero hariko aravugwa cane, reka tubanyurire kubiriko biravugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Wita King Murundi ku rubuga rwiwe rwa Facebook akaba atabariza umugabo ahejeje kunyuruzwa n'abakozi biperereza kuri uyu muzi hari neza na neza ku kiraro ca Nahango hafi ya Kotebu. Haje imodoka double cabine yera y'ibiyo bitabonerana ifise imparati ya ubusa 519A yarimo abapolisi babiri inyuma. Imodoka rero yakaba yari ihagaze aho abapolisi baca barasimba bacakira umuntu w'umugabo haboneka ko ari muremure abyibushe taramenyekana umwidondoro, baca bamwuriza muri iyo modoka. Umugabo rero akaba yagerageje kwirwanira ko induru yongera abaza n'impamvu ufashwe, ariko biranka. Imodoka rero yaciye iva ngaho yerekeza hagati mu gisagara ca Bujumbura. Nagirwa rero babonye ifatwa ry'uwo mugabo akaba bafise ubwoba bwinshi ku mutekano we, ariyo mpamvu bagiye baramutabariza. Naho rero mu bushikiranganje bwo gushigikira no kwiteza imbere hariko haravugwa amanyanga akomeye cane, n'umukozi yirukanwe akaba asubirizwa n'imbonerakure. Mwumvirize uko byagenze nagahomera bunwa, kubera ko abicanye aribo baguma bashirwa imbere mu bibanza vya leta. Ese ngo ko bari ukubashimira? Ico nico kibazo bamwe bariko bibaza nyuma yo kubona imbonerakure izwi cane ubwicanyi ishinzwe mu mabanga muri ubwo bushikiranganje habanje kwirukanwa ubundi. Havugwa n'imbonerakure yitwa Basabose Antoine iva muri komine Butihinda intara ya Muyinga, izwi cyane mu mbonerakure zigendanira Shabani nimubona asanzwe ari we arongoye imbonerakure ku rwego rw'intara ya Buhumuza mu ndinganizo nshasha. Basabose Antoine rero akaba azwi kandi nk'imbonerakure yama ikoreshwa cyane na Shabani nimubona mu byo kunyuruza abanyagihugu no kubahohotera aho hagiye hose bama bari kumwe muri ivyo bikorwa bigayitse. None byaba byaragenze gute kugira iyo mbonerakure izwi mu bwicanyi ishirwe mu mabanga mashasha? Reka navyo tubibanyuriremwo mwumirwe. Nkuko biri mu makuru dukesha amasoko yacu umushikiranganje bwo gushigikirana no kwiteza imbere, imbonerakure Basabose Antoine herutse gushirwa mu mabanga mashasha yo kuba umuhanuzi mu gisata c'abana n'imiryango. Ikibabaje cane nuko iyo mbonerakure yashizwe muri ayo mabanga habanje gukorwa amanyanga mu kwirukana uwahora muri ico kibanza yitwa Nsavyimana Nita, yari afise matricule 22 ubusa 2 4 3 5 3 babanje kumutegeka kuja mu vyo bita
visa disponibilité nk'uko vyama bikorwa iyo bashatse kwirukana umukozi. Aho umushikiranganje Meride Sabushimike akaba yaraciye amenyesha ko iyo mbonerakure Basabose izohembwa umushahara wahora uhembwa umwe ndirukanwa byaro bikagaragarira mu ikete ryo mushikiranganje ryo kwigenekezo ya 3 kwezi kwa 3 2025 twaronse mu ibanga. Jari bikaba byarababaje cyane abakozi bo muri ubwo bushikiranganje kubona hakorwa n'amanyanga nkayo kugira ico kibanza gishirwemo imbonerakure ya mikoro bwicanye butandukanye. Ivyahe byaranze iyo mbonerakure reka navyo tubibabwire. Nkuko twamaze kubivuga iyo mbonerakure Basabose Antoine niwe mu mbonerakure yegereye cyane Shabani nimubona yama yakoze ubwicanyi bwinshi mu ntara ya Muyinga aho kenshi yama yanyuruje abanyagihugu bakabugwa irengero. Basabose rero ngo igikoresho afatwa nk'icegera ca Shabani aho imuyinga. Basabose Antoine kenshi yama hagaragara mu nyigisho z'imbonerakure ziba zigamije gutera ubwoba no kugira nabo abanyagihugu. Hari Basabose rero yabigeze kuboneka ahagaze hambavu y'imodoka akunda kuba arimwo ikunda gukoreshwa cyane mu bikorwa byo kunyuruza abanyagihugu. Hari n'iyindi sanamu yagaragaye rero hari ku igenekezo rya 3 kwezi kwa 2 aho Basabose ariko akoresha inama imbonerakure za kaminuza mu ntara ya Muyinga aho yazisaba kumufasha kudoma kurutoki wese atagomba kuyoboka umugambwe CNDD-FDD ibisigaye akazovyimenyera. Umuzomfasha kumenya uwo wese atagomba kuja muri CNDD-FDD ibisigaye nzovyimenyera, niko Basabose Antoine mu nama y'imbonerakure yoba yarashikirije. Ivyo biruko rero mu gihe Shabani nimubona we wari ku rutonde rw'abashinga amateka mu ntara ya Buhumuza amatora bucaba mu kwezi kwa Ruheshi 2025 n'ibituma abanyagihugu bibaza impamvu abicanye aribo bagoma bashirwa imbere mu buzima bw'igihugu. Naha rero duhereje aya makuru yacu twari twabateguriye muri uyu mwanya. Ntuze gucikwa nayo tuza kubagezaho, hari byinshi bigiye bitandukanye muza gukurikira muri uyu umugoroba kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Turakengurukiye cyane kandi muhezagirwe mu byo muriko murakora vyose.